ngo nta murimyi numwe yabwirizwa kuba afitiwe ideni yashoye ibigori muri Anagesa imbere yuko kampanye igira kabiri itangura. Bishikirizwa na Dodiko Prosper, umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, inyuma y'itangazo yashize habona rijanye no kwegeranya umwimbu w'ibigori. Hari abarimyi batari bwaronka amafaranga, ariko no bamenyesha yuko kuvaho nyakubahwa umushikiranganje wa mbere agiriye inama, muribuka yuko yari yatanze itegeko yuko amahera yo kwegeranwa agaca kandi ashikirizwa abarimyi byavuga. Ico gihe rero haciye imisi mike amahera yaciye ashikirizwa ikigo Anagesa, kandi amahera ajanye n'umwimbu yaronkejwe. Mbere muri raporo baduha batubwira yuko ku mahera bari bashikirijwe ngo bahemba abarimyi hariho n'ayasigaye ariyo azoca yongerezwa kugira ngo akoreshwe kuri iri sekeza gira kabiri. Turemeza yuko mu barimyi gushika no munsi nta murimyi numwe bateza kuba bafitiye ideni, kuko amahera ku bariha barayaronkejwe. Raporo dufise gushika hirya yejo bavuga yuko hari hasigaye bakeyi gusa, nabone murumva ntikwari ukubura amahera yo kubahemba, nuko gusa bari batonze bari benshi. Aho rero twabahumuriza yuko twatanze itegeko yuko iyi kampanye ya kabiri izotangura kuwa mbere itangura ata murimyi numwe afitiye n'ifaranga na rimwe. Abamenyesha makuru bipfuje kumenya nimba koko abadandaza bemerewe kugura ibigori nabo bagaheza bakabishorera muri Anagesa. Umushikiranganje yagize ico abivugako. Intumbero ya leta yo kugura ibigori, kugura umwimbu ibicishije mu kigo Anagesa ntikwari ukubuza abakomeresa yuko nabo barangura. Intumbero yari uko leta ishigikira umurimyi, koko bimwe barabiyumvira kera yuko umurimyi ari we mukene, babone yuko ubu ari umwuga kandi ushaka gutunga umuntu kandi akawukoramo ibyo yifuza byose. Ibyo rero kugira bikunde bisaba yuko umurimyi amahera umutahaba yakoresheje asubira akawugaruza. Iyo rero dushinze igiciro kuba ari kugira ngo ubwa mbere duhe inguvu umurimyi kugira ngo n'imiburibura amahera yakuyemwo haje ko n'akabuna musase aronke. Tuba twifuza rero yuko n'abacuruza n'abakomeresa bose baca baja kuri ico giciro. Nico gituma atamucuruza numwe abujijwe kugura umwimbu. Uko Anagesa igura niko n'abikoro twabasha kugura. Mbere twebwe kubw'iwacu dushinze igiciro abakomeresa bagaca bagura kuri kijya giciro, Anagesa nahitogura nta kibazo na kimwe kiba kirimo, kuko ico ihangiro nyamukuru niryo kugira ngo umwene gihugu yimbuye byinshi ntibihave bihinduka ingorane, ariko bihinduke amahirwe. Uwo mushikiranganje yibutsa abarimyi ko atakiro na kimwe babwirizwa gukatwa iyo bashoye umwimbu wabo, kuko ngo ibigori vyabo bimeze neza mwakino gihe. Nivyo twese twarabikurikiranye, twarabonye yuko hari abantu badukoreye nabi. Byaribonekeje ubwa mbere abantu babirangura bagashabaza kubicuruza, bakagomba kungukira kuri leta, ubwo tubwita ubusuma. Ubugira kabiri twarabonye kandi abariko barabigura wasanga bagende barakata ibiro umwene gihugu aje gushora bitwajije ngo ntivyumye. Byaribonekeje kandi yuko no kutubahiriza amasaha yo kugurura aho basanzwe bagurira, ugasanga rero umwene gihugu ariko arajuragirika. Haribonekeje kandi n'abandi bace bihinda muri Tanzania kubirangura, kuko hoho birazimbutse, baca bagomba kubishora rero ku kigo Anagesa. Ibyo byose rero tumaze kubiraba twarakoranye na mugenzi wacu ajejwe mu byajejwe harimo intwaro. Mwarumvise yuko nko mu ntara nyinshi zitari nke abantu benshi barafashwe, haro n'abakomeresa benshi bafashwe, n'ibigori birafatwa bongera bacibwa n'amande. Ubu rero turavye inguvu abajejwe intwaro babishizemo, kuko murabizi yuko haci haba inama rukokoma yuko rabira hamwe ingene abantu bose bariko barashiramwo utunenge muri iryo